atubwire atubwire kuva yinjiye mu mugambi wa Kibonobono n'urunani Inaskoki, urunani rw'amakoperative y'abarundi igiterwa c'Ikibonobono. Atubwire hakuru hakuru, aravuga ivyo yaneguye abona ko twokosora, aca atubwira n'ivyo yashimye abona yuko twoshimangira. Muvuze mu ncamake muba mugize neza kugira ngo dushobore kuja turavyandika. Hatangure uwitwa Gaturabe, reka hatangure Eric Habonimana. Murakoze cyane. Hanyuma umugambi w'Ikibonobono jana nawukunze cyane ku rwego rudasanzwe, kandi ndabateye intege cyane, kandi mbona muri intwari murashoboye cyane kabisa. Ku ruhande rw'abarongozi bahagarariye mu gisata c'Uburundi bwose, mbona umenga nta na kimwe nonegura, mbona ahubwo icambere no batera intege kuko murashoboye. Ariko hariho akantu mba mbona muri metropole mba ndimwo Yahehe ya Gitega, metropole Gitega. Murakwiye mukaraba nk'abantu baba bakerebutse, baba bafise umwanya hamwe, iyo vyoshika nko ku munsi utari uwo w'akazi nka dimanche gutyo, hakaba hari nk'umuntu aba ari seriye, umuntu ashaka gutelefona ati ndose umuntu urana nk'akaroje twebwe tuba tutari hafi, urashobora kuba ugomba kugura isabuni, ugaca biba ngombwa ko ubura umuntu azi gutorera ngo dutahane muhira, ariko ugaca usanga nka dimanche urarosa umuntu ushobora kuzituma, akamubwira ati, ugaca umutelefona amubwira ati genda kuri biro ndungitse umuntu ameze uko, umumpere isabuni n'amahana yasizeko. Rero hari igihe bica bitugora, nka jewe naraguze nk'imbuto nk'akarorero, ndabura ukuntu bitaha muhira, nashaka kugura n'isabuni ndabura ukuntu bitaha muhira, ku mpamvu mba mbona ko bamwe mu mba nizeye ngo ibintu by'imigambi yacu ntibavyumva, rero nkaca mpitamo kuza ndakoresha abandi bantu b'inyuma. Rero ngubu simba mbona ko niyaguye ukuntu noshobora kuza ndatuma nk'isabuni ivyo binyoroheye, ku mpamvu yuko abantu bamwe mwasize Igitega umenga ntibari bari hafi, hari n'abo umuntu abatelefona akababura. Rero akantu mba mbona mwokosora nk'Igitega cane, murakwiye kuraba umuntu aba afise umwanya, adafunze umutwe, ushobora kumutelefona ati mfasha ndungitse umuntu nkeneye isabuni zaya mumpere, kugira ngo twese tuze turagura moroheye. Nuko murakoze. urakoze cyane, n'umwanya wawe ukoresheje neza. Reka twakire kandi Eric Katongo. Ego murakoze. Nanje kukaya nufata notanga gushima none nabonye umugambi ni mwiza, sensibilisation yabaye nziza cyane. Nashimikira kuko natanga kumviriza naciye igihe kinini kugira mfate inyuma yo kwinjira. Nashimira ku rwego rw'igihugu kubera ko nibo nabonye umenga barafise sensibilisation ndende cyane gusumba muri metropole. Mfatiye nko kuri metropole Makamba, nasanze umenga iyo ndimo nasanze umenga bariko barigisha cyane, kuko nabonye umenga seje inyanzara hakiri mbwa, ariko nabonye umenga ntibigisha. Rimwe na rimwe twaratuma abantu baciyeho ugasanga ngo harugaye, hariho ubundi muntu kuri biro, ashika ugasanga umuntu bakarinda umuntu agiye kugura nk'ikintu nk'isabuni, agashika akazurindiramo byaci ndaje, mbwa ugasanga nabo ari hafi. Rero nuho wagura agacangamuka, kuko umaze kubona bitegura mu 2-3, kuko urabona nka metropole usanga iri nk'inyanzara, ugasanga umuntu ava mu yindi zone, undi mutumba agiye ugasanga urahagaze iminota 30-40, cyangwa urabona ko ari kibarabara
urengana kugira shoferi akwemera guhagarara ugasanga batumye umuntu ugasanga shoferi aremeye guhagarara uwo muntu agenda kuri biro akababura bibabaje cyane rero ikindi nabonye umenga na sensibilisation ndende yo kwigisha abafise ko inyigisho bimwe baba bafise mwasubiremo murabe mubigishe mubereke ko muhora mubikora namwe cyangwa baze barabyo murakoze murakoze namwe reka twumvirize Claude Bazompora ari muri Luxembourg. Claude Bazompora yego turakumva. Onde kibuno bono onje monje ngo bazi misi cyo tangi jambo na muri TV mu banyana mwatangiye mutuma imbere bibanye n'ibisata bitandukanye mu gumamushimwe aboni n'uburyo mushira mu kure mushira mu kure amashini kugira ngo umugambi utere jewe ndakenguruka rwose ndakengura cyane ko abantu bariko murakora muri rusange hanyuma ikindi bavuga gusa ni uko hariho ibyo twumvure kizashaka kuvuga kijanye najya amategeko agira runani rw'amakoperative mategeko rero nabona yuko ndasomye mbona yuko usanga ari amasitati kuri icyo mbona gusa umuntu mwanyanyura ko kugira ngo amasitati atandukanye na reglement d'ordre intérieur nk'uko nari natanze muri groupe uheruka ibisigaye kuri jewe bigenda neza nahora Burundi narase kuri biro kandi narakengurutse umwanya tugiye neza nuko rero bandikanye nyene bateye intege n'abandi turiko turabazana mu isabuni nabonye itangazo unyedoki mu story nuko rero mugira umunsi mwiza komeza murakoze bwana Claude tukugaruke ko gatoya tuba twifuje dufashe ni gute mubona twotandukanya amasitati na reglement d'ordre intérieur reglement d'ordre intérieur turavye ukuntu ikora ni ibintu umukozi yisunga mwishirahamwe yisunga ibikorwa ngenderwako mwishirahamwe mu kazi ka minsi yose hanyuma amasitati nayo ni amategeko agenga ishirahamwe hejuru rwose bigaruka ku kindi gihe mwanya bazongazwe twari umwanya muremure tukazitanga kandi gusa ariko mbanza gusubira gusoma hanyuma nkaduha ndabantu nk'akarurime n'abahaye igihe nabandikira yego murakoze cyane reka twumvirize Terence murakoze cyane jewe nitwa Ndafisemana Terence nk'abandi mu Bubirigi nk'uko nabivuze ahanini nta cyo kunegura mfise ariko ni intererano mfise numva notanga hari ibintu bibiri nsanzwe nshaka kuvuga kuko nagiye kuraba mbonye nk'amafaranga mwatubwiye bariko barasaba ahantu twokwimukira ho gukorera ngahi Bujumbura nsanga n'amafaranga meshani ikibazo mfise ni kinagomba gutanga nk'intererano eske nta kuntu mwosubira mugasansibiriza rwose nkuko nakwandikiye inbox nti wewe ico ubona cyo kogwa uzokivuge ureke abaje ku kivi baje ku kivi
rero ico nagomba kuvuga ku kintu kijanye naho gukorera i Bujumbura kuko urabona niho siège iri nashaka gusaba yuko ahubwo hakwishinga dukota ahubwo turondere ikibanza c'iwacu twokoreramwo kuko ngerageje kuraba uru runani rurakomeye kandi rufise inguvu nyinshi nibaza yuko ikibanza kitotunanira kugura kuko na ruguru deja twarahaguze kandi mu mwanya muto kandi mu mwanya mutoya nkagira ko mvuga ofete ngira ntiturashobora kubitahura twebwe abarundi ariko nk'abarundi bari hanze y'igihugu ugerageje ukaraba ugurura turiko turakumva Terence. Okay ubu muranyumva ubu turakumva nariko mvuga ni mugerageze sinzi ko abantu babitahura uyu mugambi w'ikibonobono kuko nk'abarabo murabona bariko bagerageza kuinvestisa amafaranga yabo mu bihugu bitandukanye hirya no hino ahubwo twari dukwiye kwiyumvira igituma bariko barakora bijya kuko bobo barabona yuko ahantu bahora bakura amahera hashobora guhera donc ni muri kujya kwimbura ibitoro hariho ubu uyihagezweho ibitoro vya bio kandi narasomye kuri internet n'iki kibonobono kirimwo mu gishobora kuvamwo ibitoro ahubwo rero twihute gose umuntu wese ari hano canke n'abari mu magroupe mubahimirize babwire ababanyi bongere babwire n'abagenzi n'inshuti zabo partir do mwameme jendi muri metropole ya Bururi nubwo itarabaho ariko nipfuza yuko ngomba kugira inguvu uno munsi ndatangura kubwira kwanza abo tuvukana bavyumve bibaye ngombwa ndanabagurane n'amafaranga binjire muri societe hanyuma ikindi ngiye kugerageza gusansibiriza abantu mu karere jewe mbamwo kugira ngo bagerageze ico oye nico nashaka kuvuga hanini kuko umwanya ni muto dufise byinshi byo kuvuga ikasi intware umwanya w'abandi murakoze cyane turabe uwitwa Serge uratwumva Serge yego ndabumva muranyumva namwe yego turakumva utubwire ico jewe na je ninjiye mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono kuva mukuru wanje abikibimbwira yuko hari umugambi kandi ari no muri komite muri metropole ya Ngozi nuko rero hanyuma ndabyinjiramwo haba ibyo kurima ikibonobono hari ibyerekeye amasabuni hari ibyo kugura itongo byose ndabirimwo muranyumva mugabo hari ibintu nashaka namye mvuga ndababaza ndababwira ndabahanura mugabo sindi specialiste mu bintu oya ko tufise umugambi ni mwiza cyane vraiment turawushigikiye gose mugabo nk'ubu nabonye ko dushaka kurondera inimero idutuma tugira exportation ibyo tugize twimbuye nk'amavuta à l'extérieur du pays kugira ngo tubishikeko jeni ko gufata imigambi tukayishyira hamwe yose nko kuvuga gukora amasabuni tukabigira tukaca tukorora nk'ingurube tugishyirako n'ibintu byo kugira amasabuni byo kugira intuze amavuta tukabishyira même endroit jeni bazako byotanga une mauvaise image ku buryo abantu botwinwa bakavuga bati ibyo bintu ntibimeze neza ntibinyunguruye neza cya kabiri naco ni uburyo bwo kubikoresha gatoya ntaguciriyemo muri make oba ushatse kuvuga ati gukorera ibintu byinshi cyarimwe ntibiboneka neza oya
kubikora mu kibanza kimwe mu ruyigi kimwe Eh, mu ruyigi mu ruyigi tugashyiraho gukorera amasabuni korora ingurube ugaca ushyiraho kugirisha amavuta memandruwa mu kibanza kimwe byotanga ntibyoboneka neza kuko hoba ikintu cerekeye isuku ku mavuta ntibotwemerera je nibaza yuko rero nk'ibintu byerekeye kugira amavuta afise karite twobishyira ahantu hamwe hatari kumwe n'ivyo bintu kugira ngo dukoreshe amamashine mugabo dukoresha intoke byose bishobora kudatanga une bonne image à l'étranger. Hanyuma rero tukabikira avec beaucoup de propreté kugira turonke uruntuze matricule idutuma tubijana hanze. Hanyuma naho woba urikura urorora ingurube canke inkoko naho maturuto yo bava muri ibyo bintu uriko urakora nabyo ntibashobora guhungabana kuko amamashine avuza induru nabyo birashobora guhungabana. Alors il faut yuko mwovyiga neza kuko nabibandikiye muri inbox nkabirukira ntuze Francesca kugira ngo mubitosore neza. N'ahandi hoho umugambi ni mwiza cyane turawushigikiye kandi tuzokoma tuwushigikira iminsi yose. Murakoze cyane. Murakoze. Ni wewe uri muri Espagne? Je ndi muri Espagne, Madrid. Madrid, okay. Bari bitondoye reka twumvirize Faustin ngira ajumkari utwitondore. Nari ku kazi no ngishika muranyumva? Yego turakumva, mutubwira aho muherereye hama muca mugira ko mutubwira ico mushima kuva winjiye mu mugambi, ico washimye rwose n'ico wonegura, ni kuvuga ico twoshimangira n'ico twokosora. Okay. Nitwa Faustin Bigirimana. Nsanzwe ndi mu gihugu ca Slovenia, Ljubljana. Slovenia ni muri ku mugabane wa hehe kontina? Kontina Europe, impande y'Ubutaliyano. Kubera kenshi ivyo bigo nico bimenya. Yeah. Igihugu kiri hagati y'Ubutaliyano na Croatia. Wenda uri kimyogi Hello. Yego murashobora kubandanya. Hanyuma ndashima cyane umugambi w'ikibonobono kuko ndumwe mu bagize uwo muryango kandi nkaba ndumwe mu bari kubararima ikibonobono kugira ngo dushobore kukigwiza mu Burundi. Ku kijanye n'ico twoshimbaza ndashima cyane umugambi canke intambwe tugezeko kuba tumaze kuronka ahantu hacu dushobora gukorera cyane cyane kiriya kibanza co mu Ruyigi. Kirya kintu ni ikintu gikomeye cyane ni tumaze gushikako iri gutuma nabo tugerageza gusigurira umugambi babona ko turi koperative ifise ingufu kandi imaze gushikama. Icyo nagomba kongera ko kubijanye kuri rya ntambwe umuntu agerageje kuraba leta yacu kahise kayo ukuntu ibintu bigenda biramera mu gihugu, nagomba gusaba ko twoza turashyira ingufu no gutsindagira cyane intambwe kanaka tuba tumaze kugerako. Aho mba ngombye kuvuga ikindi kintu twokwihutira ari ukurondera dokima zemeza by'ukuri ko rijya tongo ari ry'abarimyi b'ikibonobono mu kurondera ivyangombwa nka zirya certificat zo muri titre foncier zo muri commune canke titre foncier kugira ngo by'ukuri tumenye ko ubutaka bwacu bukingiwe ata kibazo bushobora kugira.
ejo canke hirya y'ejo kuko urabona hari sawa ego yari Faustin niwe ariko aravuga ico gushimangira ya dokima mubandanye. kugira ngo ejo canke hirya y'ejo umugambi wacu numara gushika ku ntambwe kanaka ugerageze kuraba viziyo n'ivyiyumviro mufise nta nkeka igisambu cawe ugari kizobubeka rero hari igihe usanga abantu bamwe bamwe bamaze kubona ko umugambi uri kurashika ku ndunduro idoto umuntu aba yagize baca bagomba kuza umenga ibintu byose bivanga rero ntizigomba kwinjiramo zigume rero mu gihe twaba dufise titre de propriété yemeza ko itonga ari ryacu twoba dukingiye cane intambwe turiko turagerako ico ni kimwe hanyuma ikigira kabiri nagomba kuvuga no kunganira uwariko aravuga ku bijanye nuko twotunganya neza aho gukorera hakaba gusepara hamwe hagakorerwa ibi ahandi hagakorerwa biriya mu ntumbero yo kugira ngo ibintu bibe bifise karite hanyuma ikigira gatatu ku ntambwe tumaze kugerako ni intambwe ishimishije cyane naco gituma giye kushiyumvira nari mfise mbona ririya tongo tumaze kuronka hoba okuwata tukaritunganya tukagira igice kigiyemwo ihinguriro nimba twavuga ati dutangure kuhahingurira isabune ariko dukora ikintu gikorerwa mw'itongo ryacu nk'uko tumaze kuba turifise hanyuma igice gisigaye kitagiyemwo inyubako kigaca kikarimwamwo ikibonobono byotanga isura nziza haba ku banyamahanga batugendeye bashikiye ahari uruganda rwacu dufate ko twubatse nk'inganda zibiri uruganda rw'isabune uruganda ruhingura amavuta tukaba kandi inyuma hakikuzwe n'ikibonobono umurima w'ikibonobono byotanga isura nziza kandi byogaragara neza kuko rirya tongo twaba turiko turabibyaza umusaruro ibyo ntashobora kuvuga biri hafi ibyo murakoze
Okay, murakoze. Avite nibasumba uratwumva? Avite nibasumba sihari. Yago byamugoye. Okay. Uyu yitwa Jando. Jando sihari. Yego. Karibu. Yego n'amahoro. Jando ntibyakunze. Oya, ndabumva ariko Yego nuko tubwire tuvugishe. ego je vraiment nitwa Dorimana Jean Bosco nkaba mperutse kubona uwo mugambi wanyu vuba nayibonye ku muntu ari ngaho mba mu Bufaransa Lille hanyuma uwo mugambi nkibubona narawushimye vraiment narawushimye ariko nuko nagumanye amakenga nk'abandi bose kubera ikibazo canje ahantu cari gihagaze cane ubiravye kurima nibaza yuko tuzovyiga twese ariko ni la gestion ukuntu mukora za comptabilité parce que bambwiye yuko umukoresha ibintu vy'amaresu hanyuma ikibazo canje nkibaza none abantu barenga ibihumbi amajana la gestion manuelle ça se fait comment je nibaza yuko mufise peut-être iyindi façon de gérer la comptabilité atari manuelle kuko nibaza ko bamwe amakosa menshi niba byaba ari manuelle hanyuma ibisigaye nukumenya ikintu nagume nifuza kumenya ukuntu nyene iyo umuntu yatanze amafaranga ukuntu muyafecta dans tel projet sinon le projet il est vraiment je trouve que le projet il est solide très solide hanyuma gusa iyo umuco umaze kuboneka ibintu byose bigenda neza amafaranga umuntu yorashiramo yego murakoze cyane kumurengera ngo reza tukwishure kandi turaguha Faustin abari bakwishura Faustin wamwumvise amakenga ya Jando wayumvise? nayumvise. Okay, murakoze. Turabe hariho uwundi mushasha mbona izina sindaribona neza. Time. Ari umugabo w'ubwanwa mbona ngaha. Yambaye impuzu ya ijezi. Tuvugishe izina yewe twenza. Ego tudondore tugira aho uri. Halo, Ego. nije ndi hafi sinzi uwo mwariko muravuga ngira ntari hafi sinzi. Wowe urinde? Nitwa Prime. Prime ego tukirako. Okay, amazina yanje nitwa Prime hama nkaba ndi ku mugabane wa Europe mu gihugu ca Slovenia. Kuva numvise umugambi narawumvise ndawushima ndinjira kandi ndashima Imana yuko kuva ninjiye narabonye ukuri ibyo bambwiye nivyo nabonye kandi ndiko ndakurikirana ibikorwa kuva igihe ninjiriye ko gushika ubu ndabona biriko biravansa nkabona biriko
biratera intambwe hama ikintu nshimira cane nshimira umurongozi David ndamushimira cane ukwitanga no gusansibiriza ni mwe y'uburongozi nyene toshobora bose kubera ikintu cose abantu bagiye hamwe bakaja inama nta mpamvu kitoba igihe abantu bagiye hamwe bakaja inama hama ico umuntu adatahura akakibaza komsa iyo umuntu asobanukiwe aca yinvestisa gusumba kubera amakenga y'abafise abaheze canke haba habonetse umuco mwako karere rero nta na kimwe ngaya jewe kuva ninjiye nta na kimwe ngaya kuko ico mbona cose no kwavansa turiko turavansa vraiment uriko urabona ukuntu abarimyi hirya no hino bariko bararima ikibonobono uriko urabona apari ikibonobono ukuntu amasabune ariko aravansa kandi uriko urabona ukuntu uno musi dufise aho twitirirwaho iwacu mu ntara ruguru ejo hirya y'ejo tuzoshobora kuhakorera ibikorwa ni igikorwa gikomeye cane ico nagomba naje gusa n'uvuga ikintu umufrere ngaha yavuze ati ko tubona aho i Bujumbura aho twagomba gukorera badusaba amahera menshi cane aho mwari mwavuze twashaka gukorera badusaba amahera menshi cane kuko kuri intambwe turiko y'intango ry'amafaranga badusaba twabona menga ni menshi gose nanimviye ikibazo kivuga nkuko yari yabivuze twogira tukaronderaho iwacu namba twoyigiza imbere gato nimba twogenda ngaho muza Gihanga canke aho imbere gato ugenda muza Bubanza haracariho amaparasera ameze ukuntu atari co kimwe naho muri ville sico kimwe naho muri ville harazimvye cane kandi naho muza Bubanza hino y'Ububanza za Gihanga canke hehe izo ntara nyene uduga Bubanza hariho hagutse kandi hameze neza kandi si kure y'Ibujumbura ni hafi y'Ibujumbura kandi si kure nari naciyumviye ko rero nibaza yuko naco nyene harya ahantu twaronse parasera yisumbuye na gatoya tukayigura ikaba iwacu kuko harya ahantu haracariho amaparasera azimbutse atari co kimwe n'Ibujumbura kandi azimbutse sico kimwe n'Ibujumbura azimbutse kandi siko turabiraba si kure ejo hirya y'ejo tuzoba twifitiye amadeplacement y'iwacu harya si kure nico cimbere nari nakwiyumvira ati no nico umuntu yociyumvirako komsa hariya tumaze kuba dufise ruguru tukahavyaza umusaruro tugatangura kurima ikindi twakwihutira cane rya parasera dufise ruguru no kuyandikisha tumaze kuyandikisha tukaronka impapuro amadokima avyemeza ko ari iwacu komsa aho tuba turagenda etape par etape kandi kiba kigenze neza nta byinshi ibisigaye turashishikara tuyaga mbakoze kubera ko umwanya no kugira twishure ibibazo n'umwanya n'indi bishobora kuza mu nyuma kuko twese nitwovugira rimwe hariho umuntu bamwe tubona Siyoami co kimwe na Rishare reka tubahe umwanya abo babiri hama cengira ivyo mvuze kuri ibi vyamaze kuvugwa hano hama ibindi turaja gutanga undi mwanya ku bandi bafise ikindi kintu bumva ko co ari inkoramutima tugenda batuvuga uyu muntu yitwa Siyoami uri kuri telefone Siyoami ni sawa yego ni sawa jewe nitwa Sindihebura Salvatore sinitwa Siwani nibyo tubona hama nanje nshitse ntevye ariko murambabarira nyene biragoye je nanje ndi mu Bufaransa ama ku biganiro mwari aho ndabisangiye yego mubandanye ku biganiro mwariko muraganira aho ndabisangiye ndumva ko harimo ibintu vyinshi nyene tugenda turahanahana nk'ivyiyumviro jewe rero nanje nk'iciyumviro canje urabona mu bisanzwe wewe watanguje umugambi utugira ivya kibonobono hanyuma ubu naho hari indi migambi myinshi ufise ishobora gutegekanya ko izobandanya kuranguka ariko ubu mugambi uri imbere ni kibonobono hamwe n'amasabune
harimo n'ibindi byo kudandaza imiceri gutyo. Jewe rero ico nagomba kuvuga, urabona mu bisanzwe kubera ishirahamwe ryacu niho rikivuka ntiriramara igihe kirekire, uciye ufata integuro y'imigambi yose wategekanije ko tuzoshikako ukatangura kumera nk'uko ushaka ko tuyijamwo yose tuyikora yose vyotugora, kuko abanywanyi burya ntibumvira rimwe, kandi naho bokumvira rimwe ibintu vyinshi biragoye gukorera rimwe. Jewe mbona wofata ikintu kimwe kijanye nk'iki c'amasabune n'ibi vy'ikibonobono, hama kikabanza arico kikabanza kuba ari ivyo bikabanza kuba arivyo bihabwa inguvu, kubera ifumbire yo ntaco twivuga ko kirekire kuko ntiharagera kwiza, kuko nta kibonobono turaronka, kuko arico kizovamwo ifumbire ikongerezwa n'iyindi n'ayandi mafumbire yandi. Ariko tukabanza tukavuga ati kubera uwo mugambi ari uw'abanyagihugu benshi bato bato, ugiye uravuga ati dukeneye amafaranga yo mu masabune, dukeneye amafaranga yo mu kugura amaparasera, dukeneye amafaranga yo guca twubaka ayo maparasera. Abanyagihugu bararuha, kandi urazi bamwe bamwe uko bangana, ni bato bato. Rero twofata nk'imigambi ibiri ya mbere y'ibanze tugatangura tukayijako buke buke, hanyuma wabona iyo migambi ibiri y'ibanze irafasha umurongo, ugaca ushira ku wundi mugambi ukurikizako, yewe mbese n'imigambi igiye irakurikizwa igatangura kuziranakorwa no mu nyungu zivuye muri ya migambi ya mbere yabanza gukorwa iri kurinjiza amafaranga. Nta vyinshi nobivuga kuko n'intererano no guhanahana ivyiyumviro, mugabo jewe ico nico mbona, kuko abanyagihugu bato bato ubabwiye ati zana amahera muri mashini zihingura ikibonobono, zana amahera tugura imashini z'amasabuni, zana amahera twubake inzu, zana amahera tugura amatongo, bica bibacanga kandi urumva ko bitagora. Hanyuma rero iyo yari iyo ntererano yanjye. Sawa, murakoze. Murakoze cyane. Ego Richard yoba uri hafi? Nanjye ndabaramukije cyane. Nitwa Richard Niyomukiza, ndi South Africa. Muri kibonobono narakimenye ndabikuye kuri YouTube, ndabibona maze ndanabijamwo, ndabyumviriza kenshi cyane ukuntu mutubwira muhimiriza abantu kuja muri buno burimyi bw'ikibonobono ndetse n'amashirahamwe. Ubwa mbere rero je nashaka kugira kuko sindabona metropole y'iwanje, sindayibona, sinzi mvuka mu Cibitoke, sinzi neza ko mu Cibitoke hari, sindabimenya neza. Hanyuma ikindi kintu nagomba guca mbaza, mucinjiza mukihimiriza abantu kuja muri ino shirahamwe ryacu ya kibonobono, aravuga ati harakenerwa 12,000 kugira ngo buri muntu wese ashobore kwisanga muri shirahamwe, ndetse niyo bariko barakora ama-application atandukanye baravuga ko hakenerwa 12,000 kugira ngo umuntu yiyandikishe aje muri kibonobono. Urabona ko rero mu nyuma haraza kuboshira imitahe mu bintu bitandukanye. Mfite ikibazo rero aho nanje baza bambaza, kuko aho tuba turi kumwe nzambwira ati murakwiye kuja muri rino shirahamwe ryacu mukagira gute, baca bambaza. Hari ikibazo umwe yambajije, jewe mpora nkurikirana bino bintu kuri YouTube, none bino bintu vyanyu ko mbona bahimiriza n'abantu gushira imitahe mu bintu byose bitandukanye, mbega urya muntu yashize amahera y'12,000 mu kwiyandikisha, uriya ni wa muntu muto, dufate ko ari wa muntu mutoya ari hariya mu Burundi mutoya nyine umwenegihugu atama yandi mafaranga
umwe aba afise ya ronsayo yo gushira yo kwiyandikisha ivyo 12,000. Mbega wewe bizoheza bigende gute kumenga wewe ucumenga bobo bantu baba bariko barahimirizwa cane ntabari mu ntuzeya ntabari ucumenga we yikumiye menga yari yandikishije gusa heruka yiyandikisha tangije 12,000 yagendiye. Sinzi ukuntu biba bitunganije kuri we nawe. Hama ukijanye ikijanye n'intuze n'ukuntu n'intunganyo y'ukuntu ibintu bimeze, nagomba kumenya mbega hariho logiciel mufise ukungene mwatunganije bino bintu ku buryo aba bantu bose babona ko hari ibintu mugena umuntu aratanga imitahe ahantu hatandukanye mu bintu bitandukanye. Sinzi ukuntu rero mwabigenje ku buryo ko hari logiciel mushobora kujya registramo buri muntu wese aba afise ukuntu mushobora kumwandika mukamenya ngo naka afise ibi n'ibi muri muntu ze yiwe kw'izina ryiwe. Muri make vyari nk'ivyo nagomba kubaza, ibisigaye navyo nagomba gushima kuko ndabona tugeze ku ntambwe ishimishije, kuba kandi tumaze no kuronka ikibanza kingana kuriya mu Ruyigi, mba numva ko ari ibintu vyiza cane. Dukwiye no gushishikara duhimiriza n'abandi kugira ngo bashobore kuza traininga ino shirahamwe. Vyari nk'ivyo, noza ko turacafise umwanya wo kubandanya n'ibindi. Murakoze. Sawa, murakoze. Hanyuma rero mfate umwanya ngire mvuge en résumé ku byo mwagiye muravuga, ariko ikintu ca mbere ari naco hariho ikirishare ahereje ko mbere inyuma, hariho n'ubundi ari mu Bufaransa Jean Bosco yavuze ati mbega gestion manuelle irashoboka, ati mbega amafaranga muyafekta gute mu maproje atandukanye. Numva gisa n'ikibazo ca rishari, ahubwo ku bantu muba hanze n'abandi bose muriko muratwumviriza muri no nama, nagira ndabikinge ndabasabe baze ndabahe, hariho nimero ngomba kubaha, ndasavye ufise aho yandike umuntu wese yoba atarashirwa muri logiciel yacu. Iyi logiciel Faustin na Richard bariko baravuga, twebwe turafise gestion iri digitalize, ariko ikibazo gikomeye dufise ni ikibazo kijanye n'uko abantu tubasavye imyidondoro ntibayitanga. Rero hariho abantu benshi twabuze, ico gisata kiri inyuma, turiko turakoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo umuntu wese tube tumufise muri systeme yacu. Rero ku muntu tutoba turashiramwo, reka yandike ino nimero mvuga mu Kirundi, aka +257 murakishirira nk'abari hanze murabizi, ni 69 54 64 ubusa gatandatu. Ndasubiramo 69 54 64 ubusa gatandatu. Ndasubire nande mvuga mu Faransa 69 54 64 09. Uyu 06 alors 06 oui 06 merci beaucoup. Uyu yitwa Carmen, mumwandikire Ange Carmen, uramwandikira umubwira ati sindajamwe, niwe atwara service ya informatique, ni umudevelopeur akorera ngaha kuri biro, n'ubari ngaha, ni n'umuhinga yavyize mu Buhindi,
niwe ajejwe ibi bintu vya gestion mu buryo buri digitali. Rero ndasavye mumwandikire mubwira ati jewe muri systeme sindajamwo, agushiremwo kugira ngo uze urabona ibikorwa vyawe, imitahe yawe. N'uyu yabaje ati imitahe muyafekita muyahe maproje hagenda bibona nakazuba ku mazi gajeje. Okay, muri ino ntuze muri iyi logiciel igizwe n'ivyo twita amamodule. Twaciye mu gatonya iko gute? Izina Ego. Ange Carmen. Yitwa Ange Carmen message. Canke murabe muri message y'ino ntuze nyene muca muyibona Ange Carmen. Urumva arabibafashamwo. Rero uca ugenda urabona amahera yose utanze aho bagiye barayafekita muri aya maproje atandukanye. Iki rero ni icy'ingenzi rwose cyane cyane ku bantu muri hanze tuba twifuza yuko muza murabona ibikorwa byanyu arivyo vyacu uko biriko biragenda. Ntibagiye kubasaba yuko bishoboka mwese mwogerageza mukaja muragira hariya kuri Kibonobono Media, Kibonobono Media, mukaja muronsa akanya, ndazi ko umwanya ari kimugora, mukaja murakurikirana. Ubu twarahinduye turashobora gushira ku video zifata umwanya mutoya, mushobora kumviriza mu mwanya nka minota 10, 13, 5 iciyumviro cy'ibiriko birakorwa ukaca ukibona. Kandi ikindi kintu twobasaba n'abantu muri hanze, nk'igihe muba mubonye ikintu mwavuga ati kino kintu twokwihutira kugira ico tukivuzeko, twobasaba ko mwoca muza muragira reaction, kuko mwebwe ntitubafata co kimwe n'aba bari ngapfa, bo barashobora kuza tukabonana vyihuta tukavugana. Ariko mwebwe mucenze kukivuga cari ciza, urashobora kuca usanga tucibagira, ucibagira ukazosanga rero kirononye mu gihe utaciye udukemura hakiri kare. Hanyuma nanavuze ngo mpere inyuma, hariho uwitwa Salvatore yavuze ku bijanye no gukorera amaproje menshi icarimwe, agaterera iciyumviro co kuvuga ati twogira proje nibura zibiri zonyene, Ikibonobono n'amasabuni. Kubera kuvuga ngo yaciye avuga ivy'imiceri n'ibindi. Mu bisanzwe bana Salvatore n'abandi bose bafise ico kibazo, proje dufise ni Ikibonobono niyo iri imbere. Hanyuma ngabo iyo proje kugira ngo ishoboke vyabaye ngombwa yuko twerekana ko amavuta avamwo, ari naco gituma kandi tumaze kwerekana ko amavuta avamwo naho nyene hariho ikibazo co kuvuga ati none isoko izoboneka. Twaciye rero turondera uburyo turondera isoko yaba yo ngaha mu gihugu n'iyo hanze. Ni harya rero mubona dukora arya amavuta. Ubundi bwo kugira ngo dutangure guhingura ntihari bwagere, burya twabikoze mu ntumbero kugira ngo twerekane ko ayo mavuta avamwo. Ikindi kintu tubanze turonke uburenganzira bwo gukora uburenganzira bwa BPN, kuko n'ubundi tuce turima vyinshi tugaca tubihingura, tugaca dusanga hano mu Burundi honyene ntibavyemeye, umva yuko coca kiba ikibazo. Ivyo nibaza ko ntibiteba ko ngira ngo murabitahura. Mugabo mu bisanzwe ivyo kudandaza umuceri ntibiri mu maproje yacu yihuta, birimwo turabikora. Mugabo nk'idandazwa ry'umuceri narabisiguye, ni abantu b'abagwizatunga, umuntu w'umugwizatunga yagombye kudufasha. Mugabo we nasanze n'umuntu ashigikiye rwose imigambi y'umukuru w'igihugu, ariko yashatse ngo kugira ngo ashire mu ngiro kugira kintu bise ngo 1 million, ashaka rero kutuzanira umuceri
n'ibiharage kugira ngo abantu tuze turasuma. Mugabo kubera ko yagomba bituzanire ari vy'amahera menshi, yagomba azane ibintu biciye miliyoni zirenga ngira ngo 300. Turaraba twumvise uburyo yariko arakivugamwo, turabona ko ari ikintu ataco cishe, kuko abantu twese tungana gutya turonse aho tuja turasumira ku giciro kigabanije, urumva yuko atari ikintu kibi. Mugabo tuca tuvuga ati dushobora kumwankira canke kwihuta kumwemerera kandi ari ikintu ciza, tugasanga turakamwankira tugasanga ni ikintu ciza, tukamwemerera tugasanga ni ikintu kigiye n'ubundi kwerekana imaje itari nziza, twabwiye abantu ikibonobono kazabona tuko turadandaza. Mugabo tuca tuvuga ati reka tube turabikora, tumaze dupime turabe ko iyi systeme ishoboka. Ngabo kandi hagati aho n'ayandi mashirahamwe amakoperative iyo yiyunze, iyo bari hamwe urasanga hari utuntu duto duto bariko baragura. Ayo mahera rero ayo y'imiceri n'amahera y'ikibonobono. Mugabo cyo tuba turavuga ati reka no mahera tube turarangura umuceri dushire ngaha, uje abaradushorera ico gihumbi cinjiye kiradufasha mu kwiyunguruza, kiradufasha kuriha amazu, kuko amazu ngaho mu gisagara arazimvye cane. Mugabo iyo ayo mahera aba yagiye mu muceri, ntashobora kubuza ko abariko bararima ikibonobono barara badahembwe, tufuma tuca tuwuhombesha. Mugabo nta munsi n'umwe rero ivyo biraba. Burya rero vy'imiceri projet dufise iri imbere Bwana Salvatore ni kurima ikibonobono. Mugabo iyi projet nayo y'amasabuni iraza ubugira kabiri rwose nk'uko wabivuze, kubera ko dusabe n'igihugu bato bato ubabwiye ngo ni murime ngo muzokunguka mu myaka 5, ivyo ntibavyumva. Mugabo izi projet none nk'ibi vy'isabune vyo urabona biranyaruka kugenera inyungu, kandi izo nyungu zica zidufasha mu migambi yacu tuba turiko turakora. Imigambi rero imbere mwumve ko ari kurima ikibonobono no kugihingura, co kimwe no guhingura amasabune. Hanyuma prime co n'ubundi bagarutse ku kintu cyo kuvuga ati tugure ahantu hacu twokorera. Uriya yatanguye kukivuga ko yari terase na prime yabaye kunganire terase, aho yariko aravuga yuko dukwiye kugura ahantu hacu. Ni vy'ukuri hano muri industriel dukorera harazimvye cane, mugabo kandi urabona ko abaguzi atungana barya baziranotse bagiye bigiza hirya gatoya nk'usubirayo ku kibuga c'indege vere za Gihanga. Rero natwebwe nko mu gihe iki kintu coba gikunze nariko turacipfuza, kuko utwaye nk'amahera ryari kugira ngo turonke ahantu dukorera hasukuye bebene yoshobora kuduha uruhusha. Mu mezi banyatse miliyoni 14 mu mezi 7. Mugabo ugiye kuraba urishe miliyoni 14 mu mezi 7, hanyuma ukaca umva miliyoni 2 zindi ku kwezi, ukaca uraba hajya ahantu twaguze mu Ruyigi ku miliyoni 20. Sinzi ko nababwiye twahaguze miliyoni 20. Akazoba ari aho iwacu igihe cose, nubwo hobaho ubusuma uvuga ati ibintu vya gestion ntiyagenze neza, mugabo ukaba ushobora kuvuga ati nawe turabona turafise ubutaka hajya buhoraho. Umva si co kimwe nubwo twara miliyoni 14 zikota ahantu mu mezi. Rero iki reka tuzokigarukako kumbure n'icashoboka dushobore kugura ahantu hacu dushobora kubandanya dukorera. Gisa n'ico uwitwa uriya ari i Madrid yavuze ati Espagne sinzi ko ari Madrid. Yego ndakumva. Okay, ndakubona. Yavuze ati nitwokorera biriya bintu vyose hamwe mu giki nivyogira image nziza ntibotwemerera. Iki Bwana Serge wavuze nico kibazo caraye kidushikiye aho twakorera ngaha
n'ahajya ahantu duhora tubereka dukorera zirya sabune dukorera n'ahajya amavuta. Haciye haza umugabo w'umugwizatunga acaza akoreraho yubakaho uruganda rusya irya fu y'ibigori, urabona rukobora ibigori ukaca rusya ifu. Rero haruguru yiwe hariho aborozi b'inkoko, hanyuma ha ruhande twe amasabune nahajya ikibonobono. Mugabo amasabune ntibari twebwe twegene dukorera hajya, kuko hajya indani hari imashini iskimise mugabo si yiwacu. Aca agenda muri BBN yemeze uruganda rw'igihugu, agiye muri BBN baciye bamwagira bavuze ati oya, nta bintu vy'indya bibana n'ibintu vy'amaside vyica, ngaho utegerezwa kuvaho. Niho rero nimba yakoresheje amahera yiwe aca yegeranya n'urupangu, urya n'urupangu yarayafashe ingingo y'uko twese twakorera hajya mu bisheshe ngo biranuka buri muveho. Aha twarimvye ibinogo naho nyene bagumye batwirukana ngo oya ivyo bintu vyanyu ngo wapi ngo biranuka. Ngo nka twebwe kubera ko ari nka bishasha twe vyaratworoheye kugira bagire ico batwagiriza, kandi nkako dukoresheje isekuro arya amazi tudafise aho tuyamena, arya amazi twakekenyamwo amavuta, abazi ivy'amavuta murabizi, bica binuka urupangu rwose. Hanyuma abo nabo amasabune nabo nyene aca avuga ngo nibaveho. Ubu mwene urupangu yatanze imisi kugira ngo tuveho, n'ubu ntiturabona aho buca tubandaniriza kugira ikibonobono. Ibi rero bizotuma two kwihutira rwose kuba twoja turegeranya uburyo kugira ngo tugure amatongo yacu, nahajya hajya dukorera hajya twagutse dukoreyeho ibintu byinshi cyane. Hari n'igihe nubwo atuba amategeko Ministeri ya Sante cyangwa BBN n'izindi na Regidezo ubwayo ico twemerera, ugasanga uriko uravuga ngo umuyagankuba twategekanirije ngaha si uw'amahinguriro, nimugende ahagenewe amahinguriro. Rero kandi nibaza ko kubera ari n'umugambi w'igihugu tuzogerageza ibyo tuzoba tugomba gukora, bimwe twabishizeho mu Ruyigi, ibindi tubijane nko mu Kirundo, ibindi tubijane i Makamba kugira ngo bose bashikirirwe. Ico rero ikintu dusaba ko mwoguma muhimiriza kwigisha abandi, kuko uko mwinjira aya mahera mutanga turagerageza tukayabungabunga, abaye menshi turashobora kubica tuyakuramo ayo maparcelle no kubakamwo ayo mahinguriro. Okay. Hanyuma hariho uwitwa ego mpereye ku ntango wavuze Metropole Gitega, turaja kubibabwira, yari Eric ari muri Kenya. Hanyuma Edric yavuze nabo nyine kuba Nyanzarake, turaja gukeburana wowe turafise aho duhurira. Hanyuma Bazompora yavuze ku mastati kuyatanga reglement d'ordre intérieur, sinzi ko Bazompora kandi uranyumva? Bazompora code uri hariya Luxembourg, ngira ngo yavuye ku murongo, ariko reka nishure Bazompora namwe kumwese ndabishure. Hano inaskoki amategeko dufise novuga yemewe neza mwese mwasomye nirya reglement d'ordre intérieur yonyene, ariko ibijanye n'amastati turacafise ayo twita amastati type, stati duto duto duhabwa n'abantu muri muzeye n'ikigwana kope. Rero bijanye n'amastati twosaba yuko mwoba murihanganye gato tukazorondera abahinga b'abanyamategeko hama badutegurire amastati agenga isosiyete yacu. Mugabo icihutirwa rwose ujya muhinga anakope yari yaduhaye, we yari yavuze ati reka twihutire reglement d'ordre intérieur
kugira ngo zishobore kuba zokinga ingorane zishobora kuba kwaduka hagati muri gihugu. Rero nibaza ko uko reglement d'ordre intérieur byashobotse n'amasitati bizoshoboka. Hanyuma hariho uwitwa Terence yavuze amafaranga badusaba yo gupanga no kuri ni menshi, ico cyo nakivutse aho gukota gukorera Bujumbura tukubaka iwacu. Uyavuze uco kubaka iwacu Bujumbura, ico kumbure ni ikintu twokwandika tukazociyumvira ko naco nyene ubusanzwe n'ivyo birakenewe, ngabo usanga umenga bisaba amafaranga menshi. Ku bwacu turiko turabona yuko twokwihutira kubaka hariya mu Ruyigi, kubera isabune aha mu Burundi zaba n'izi zonyene dukora ngaha. Nagomba ndababwira ikibazo dufise ni kubera ari nke zikaca zinanirana. Kila maji na itafai. Vamuwesa ndachauchenjura vanhu tese tikwanise kushitanana kupitirira manda tenda tamukoti murigana fute nagarutse turashobora kubandanya. Hariho umuntu yitwa Faustin yavuze yashimye yongera aravuga muranyumva. Yego ndabumva jewe. Yego mugabo hariyo bariko baravuga Okay, nariko ndavuga rero hariho uwitwa Faustin yavuze ibijanye n'amadokima yari ryatogo ryo mu Ruyigi no kurondera titre foncier hama no gutunganya neza aho gukorera. Ku bwanje urabona tuja kugura rya togo, reka mwenda bibabwire n'umuntu urya muntu twaguriye n'umuntu muranyumva. Yego umuntu yahoze ari musitanteri muri Rugigi ya kera, bamwita ngo ni Tayaya bivanye n'indirimbo ahora aririmba. Ngabo ubu muravye urabona ko ari umuntu akuze ashobora ngira kuba yoba yaramaze no kugwara za ndwara abasaza bakunda kugwara. Rero aja kugurisha bahuriranye n'urya yitwa Fonse ariko ararondera itongo aho nyene bo yaka cyose umugambi kunuku ubundi ati naho none ngo ndabereke aho nzoja gukorera. Rero basaba bagenda kuriraho
Ildefonse acarahashima uwo Ildefonse ni uwuduserukira mu Ruyigi rero acarahashima mugabo aja kuhashima acarambwira amahera nanjye no gusa amahera numva ni make rero harya twihutiye uja kurugura kugira ngo tumuhe amahera kubera ko uwo munsi nyene baja kuharaba hari ubundi mubanyi babangikanije ngo yariko baragurisha ihegitari idakwiye ku miliyoni 22 bamutama rero niko gutangura kuvuga ati jewe mwampenze ndabahaye ahantu hanini Ildefonse rero niko kumupanga agata ahubwo cuza winjira muri uno mugambi nawe uzoca ubamwo rero kubera ko umutama yari yaciye akunda imigambi yacu na madame wiwe n'abana biwe Ildefonse rero arampamagara ati ahubwo banguka uze tuyamuhe kubera abantu bamubwira ngo twamuhenze rero uburyo twatanze amafaranga by'ukuri narabonye abantu bavuga iryo tongo ntiryaguzwe mu buryo bukurikije amategeko mwari kugira uko mwakugira amakuru twaricaye muri salo iwe turaganira twumvikana yuko amahera tuyatanze mugabo ku munsi wa mbere bazoca bagenda n'abashingantahe hanyuma baca bagenda bashinga uburimbi bashinga amaborne jewe naciye mbwira Ildefonse ati uca urondera abo muri ntuze titre foncier duce tuvugana twinjire muri process yo kuryandikisha na regide zoce tuzana umuyagankuba n'amazi mugabo vyace bihurirana kw'iryandwi uwo mutama yari afise urubanza ca bituma kandi ko ahantu kure ngira ngo ni mu yindi komine bavukamwo sinzi ngira naho nyene muri komine mugabo kure yaciye rero ajayo ubu rero barateguye abakuru b'imitumba bajya bose babijejwe bose bumvikanye ku munsi wa gatanu nyagana ejo ku munsi wa gatanu aho bavuganye rero ko bazoca bagenda babanze bashinge uburimbi bashinga amabombe bandike amasezerano rero ajya twagize kurya rupapuro je nabasavye yuko azoca asubirwamwo tuvyandike rero mu buryo novuga ngira ngo bumeze neza rero ngaha mwumve yuko ku munsi w'ejo nivyakuye tuzogerageza tubibereke ko vyashobotse kizoca gikurikira nikijanye no kurondera amadokima kugira ngo vy'ukuri habe ari ahantu ha inaskoki ku buryo n'ubashizemo umutahe wese azobavuga ati itongo turabona ko ryanditswe ku izina ry'ikintu twashizemo twese imitahe okay hanyuma n'ikinyene rero cyo gutunganya neza aho gukorera gisa n'ic'uwundi ngaha yitwa Manirakiza muri message ngira ngo aranyumva yavuze ngo rirya tongo ryo mu Ruyigi mwoshiramwo ihinguriro ry'ikibonobono n'iry'amasabune na stoke hanyuma kabiri acavuga ngo mworondera biro ya Inasco mu yindi ville nka Gitega Ngozi Muyinga Bujumbura mukahaheba harazimvye okay rero ni nk'uyu nyene kubaka ihinguriro ry'ikibonobono mu Ruyigi nibaza ko ntiharagera twoba twihuse iyo bari amahera tugomba kwicarika kubera nta kibonobono gikwiye turaronka numvise umuntu ari mu Butaliyano hariho n'ubundi ari mu Butaliyano twari twatumye ejo naravyanditse burya bari bakeneye amatoni 2,000,000 z'amavuta baca baratubaza ati none ku kwezi mwaduha itoni zingahe ngo twaravuze ivyo twishura rero mu buturose amahera nitwoca twihutira kuja kubaka ihinguriro hajyana ry'ikibonobono tutarabona ko n'umwimbu tuzoronka ugeze guhingurwa vy'ukuri ko guhingura bisaba ko ihinguriro aho uba ushobora kuvuga ati ndafise umwimbu ntazokwigira mpagarika hanyuma ikindi kwimuka gukorera tukava Bujumbura iki yavuze kuva Bujumbura
baja gukorera nk'Igitega, Ingozi n'ahandi. Novuga ko ngira ngo vyoshoboka kubera iki kubera iki abatari bake turi Bujumbura, abatari bake turi Bujumbura, rero ubuzima bwarazimvye, wohava uca usanga ibintu vy'amadeplasema ayo mahera amahera twaza turiyunguruza ko dutaha tugenda i Bujumbura tuduga Igitega gukorerayo, wohava usanga abaye menshi. Wabo kandi ntitwibagire yuko hano i Bujumbura niho n'ubundi niyo capitale commerciale. Ugiye hariya mu ntuze Ingozi vyogorana, hariyo intara zimwe wowe ugiye kure. Rero bivanye n'amikoro tubayeho nk'abarundi, kubaka biro i Bujumbura ni sawa gusumba, ariko ikigoye ni ihinguriro i Bujumbura. Kubaka ihinguriro i Bujumbura nagomba tukavyihoza, na cane cane nk'aya mahinguriro abahingura ibintu vyavuye mu mirima, ariko naho nyene biterwa nuko hazimvye, ubuzima bwaho burazimvye. Umukozi w'i Bujumbura, main d'œuvre y'i Bujumbura sico kimwe na main d'œuvre ya ruguru. Rero ndavyumva kubaka ihinguriro ruguru, mugabo biro ya Inascoki ikaba i Bujumbura. Je mbaye ndavuga ico, ariko n'ubundi yumva afise inautre idée contraire à la mienne, iciyumviro gihushanya n'icanje bari bashigikira uyu arashobora kuca vyandikaga muri commentaire, nibaza ko umwanya wo kuvuga ngo ngira ngo uriko uragenda. Hanyuma hariho uwundi yavuze ibindi vyavuzwe, jewe avite nibasumba ndashima intungane ya Inascoki. Intererano yanje nifuza ko hamwe uburyo bwoboneka muri Inascoki ko notanga ikivu c'itongo kingana na 200 metres sur 30 metres ou plus gato kiri mu Kayanza komine Rango, kugira ngo hamwe mwokenera aho mwokorera canke guhingurira kawunga, isembe canke iyindi projet mumvo yo guterera kibonobono yacu, hamwe mwosanga habereye, nditeguye kuhaha Inascoki mu kiringo ca 25 canke irenga. Murakoze. Uyu muntu kugira ngo twogushime aho rero nariko ndagerageza kuva mu ncamake sinuvuga jenyene ku vyavuzwe. Nashaka rero dusabe uwundi muntu avuga ati je hari ikintu mwogenda ntavuze, canke ati no ku nyishu zitanzwe hariho akangonongono mwifise akavuge, kuko nibaza ko mu nyuma tuzotunganya iyindi nama, namwe muje mu bindi bikorwa. Ego ni Faustin, sinzi ko munyumva. Ego Faustin. Hanyuma je nagomba kongera ko ku bintu bitatu, hamwe ndashigikira ivyo muheze gutanga nk'inyishu, ahandi nongere ko nk'iciyumviro. Ico mutanze nk'inyishu nimba noshigikira cane nuko biro ya Inascoki vyiza yotegerezwa kuba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Koyubaka, kopanga, ariko biro ya Inascoki ikaba ku mugwa mukuru, kuko niho hari ikibuga c'indege, niho hari ikiyaga, abaze n'ubwato niho bururukira, abaze n'indege niho bururukira, niho vyoroshe kwakira ingenzi canke umuntu wese afise ikibazo yituye ni koperative ya Inascoki. Hanyuma ikigira kabiri nshimangira nuko habonetse impapuro, ivyangombwa, dufise titre foncier y'itongo ryacu, niyo twoba dukehaniwe turashobora kwitura mu diaspora Imana yahezagiye akaduha amafaranga, tugakora umugambi wacu, tukamuha titre, hanyuma tumwishyuye amahera akadusubiza titre yacu. Ico ni n'akarorero. Hanyuma ikigira gatatu novuga nuko nagomba gutera intege aba diaspora bose, rwego rwa diaspora
turime ikintu bita ikibonobono kuko ngerageze kumva inyishu canke ivyiyumviriro imbuto z'ikibonobono zirakenewe ku rwego rwo hejuru. Rero abo kukirima twebwe abadiaspora kuko turafise imitahe yo kukirima mu majambo make kuko bari abanyagihugu batanga umutahe w'ibihumbi 12 bo biteze kuzoronka inyungu kuri biriya bihumbi 12 vyabo, ariko nta nyungu izoboneka ariko turahingura amavuta y'ikibonobono ari nayo dufitiye isoko hanze y'igihugu no mu gihugu. Rero abadiaspora nibo twogira inguvu mu matongo dufise kuko ndaza abadiaspora benshi bafise amatongo manini manini, ahubwo ho twizukire kurima ikibonobono. Hanyuma nitwaba dufise ikibonobono bikunde ko habaho ihinguriro ryo guhingura amavuta y'ikibonobono. Ikindi nagomba kuvuga, hariho umuntu yatanze iciyumviro avuga ati hoba nko kunguza gatoyi uruganda tukamera nk'abigize inyuma gatoyi. Mu by'ukuri njye nashe ndabyumva ndabiye akarorero nk'ahantu naguze ngaho ku Mpanda ku Musenyi, urashobora kuronka are nka 20-25 ku mahera atari menshi kandi nkaho kwasira uruganda rumwe vyofasha nimba tuvuga ati twasira urwo ruganda rw'amasabune ukahakorera, ariko ico numva tutonashihutira mu gihe uburyo tutarabugwiza ngo dushike ku ntambwe. Rero ico numva twokora cyane ni ukurima ikibonobono ku buryo ku mwaka uza umusaruro uzoba ukwiye tukaronka inyungu, hanyuma iyo nyungu turonse tukayikoresha muri ivyo bindi bikorwa vy'iterambere. Hanyuma kandi diaspora kongereza imitahe. Jewe vraiment sinarinzi ko mbere abadiaspora turi muri inasco kitungana uko turi benshi kandi turafise inguvu. Ikintu nasanze n'ubwoba bwa bamwe batinya ati nsizemo umugambi ibi bintu leta izohava bikubitamo ubuhiri, imitahe yanze ihereyo ibi na biriya, ariko bahora bavuga ngo ntayitinya itanguruse. Je ndabona ibintu uko bimeze tumaze kuba dufite itongo ryitwa ko ari ryacu, aho naho leta yo kubitamo ubuhiri tuzotondana amasertifika tugabure ajya amahera ari muri iryo tongo. Urumva rero ni icizere cotuma abadiaspora kongereza imitahe. Warafise imitahe 5 agashyira mu mitahe ikaba 10. Hari n'uwundi mu diaspora yavuze ati jewe mbere ngiye guhera mu muryango, bamwe ndabarihire binzire muri kibonobono kugira ngo ingufu zigwire. Ariko ingufu ko zokwira kose ico dukeneye ni mirima y'ikibonobono kugira ngo umuzungu akavuga ati jewe ni mumpe itoni 5,000 vy'amavuta, ntayo dufise. Erega leta izoshigaruka ati mwebwe ivyo muri bamuratubwira muri murasima, muri ko maruteranya n'amakungu muvuga ngo muri mikibonobono ngababaze ni mu kibahe kiri duce tukibura umwaka umwe imyaka 2 catumaramara. Naco bituma navuze ati ririya tongo no kugiye exploiter ririmwe risayanga ibiti vy'ikibonobono, amazu azoba ari hagati y'ivyo biti vy'ikibonobono. Igihe tuzoba tuvuze ati tugomba twubake iryo hinguriro rihingura ikibonobono hariya, nimba ari ry'amasabune ryubakweyo, mugabo kuri aho hantu ho gukora hamwe turonse amahera ibujumbura twoba nk'abigize inyuma gatoyi ahantu hakizimbutse. Maze igihe mbona y'amahinguriro, abahingura amata, abahingura imivinyu, bari ababikira. Yewe n'umukuru w'igihugu hari ahantu arafiseyo ahantu hanini agomba gushira amahinguriro nk'amashinashi kuko ashazimbutse. Rero jewe nagomba gutera intege abadiaspora, nukuri dushiremo inguvu, duhimirize imiryango yacu, ufise bene wabo arashiremwo. Burya abantu 10 ku mutaha umwe 120, kandi uyahawe ukuntu yakonsoma ugiye kuyafungura kanya gatoyi. Mugagiye muri kibonobono ingufu ziriyongera, abantu barabona iyo turiko turaje. Ikindi nyakubahwa David, hariho abantu bakanganye na kibonobono oyi, umwaka nuhera agomba ko umutahe w'ikibonobono uzoduga
kuko harabumva ngo bizoguma ari 12 bakizera ngo bizoguma ari 12 mu gihe rero umwaka uzoba uheze bibaza ko n'imitahe yacu izo bimaze kuza ko akantu kazotuma abagiye muri iyi nasikoki bumva ko intambwe iri kwiraza kuko amahera ariko arakora kugira ngo uzobaze mu wundi mwaka azomenye ko hari abamuri imbere. Ntanze akarorero jewe sindi muri iyi nasikoki honyene hari ayandi koperative ndimwo, ariko iyo umwaka uheze turamenya ngo uwari afise umutahe w'ibihumbi 100 ubu bashamuha umutahe n'inyungu. Rero no guhimiriza n'abantu batariko barindira amenye ko hari uzokwinzira agashaka umubya toki utanga amande penalite yuko hari abakwitangiye imbere kandi ibintu bigeze kure, kuko uzoza tumaze kugura amatongo nk'abiri 3 none wumva atazosanga twebwe hari indi ntambwe dushitse, kuko ubu nuwo gomba kucugurira irya tongo ryo mu Ruyigi twariguze miliyoni 200 ubu yo duha 30, none ntumva ko twamaze gutangura kunguka. Okay, murakoze cyane Bwana Faustin. Twumbure icyo tuzoraba abahinga bari muri twebwe bazi bya ekonomi bakidufashe. Hanyuma nashaka mbaze imbere yuko tuha ubundi ikintu cyo kunguruza bakigarutse ko rwose, ariko urabona nk'ubu benshi mwabonye muvuga Bubanza, dushobora kuja muri Bubanza kubera tugira byo by'abametropole bijya bya kera, dushobora kuja muri Bubanza abibujumbura akacavuga ngo mwarekuzi wacu, Igitega mwarekuzi wacu, hehe mwarekuzi wacu. Mugabo twamaze kumva yuko ikiyaya Cimbo nico kiri prioritaire cyane cyane ahantu hegereye mu gisagara ca Bujumbura, ahari ikibuga c'indege, aho ubwato bushikira, ahari ikiyaga Tanganyika kumbure n'amabarabara abantu baza ari benshi. None mwebwe mupropoza ko twogira muri Gihanga, tworondera muri Gihanga, tworondera muri Mpanda, tworondera muri Barirare, aha muri Mutimbuzi, aho bita mu Gatumba canke za Maramvya n'ahandi. Ndashaka kumva proposition zanyu kugira ngo ejo tuce dutangura turondera aho hantu turaharwa tuba turubaka y'ihangare, tubanze duhamagare BPN d'abord kugira ngo ushobore ibanze duhe irya certificat, kuko iyi certificat yo ngaha n'ubundi tutayifise, iriya certificat yindi yo hanze izohavuna tugora. Kandi aya mavuta ubu tugurisha make kubera muri Australia ntagendayo, kandi abantu bari muri Australia nuko mbona batazi ngangira ngo tuduhuje amasaha benshi cyane barayatumako, mugabo ntashikaye. N'abantu muri Canada ndabona nta benshi baje, benshi cyane barayakenera mugabo ntagendayo kubera iki? Nta etikete, kandi no ngaho i Bujumbura aratugora kugira publicity. Rero tuvugane tunyarukije Gihanga, Mutimbuzi, Mpanda canke Mugere. Mugere ni kuvuga muha Kanyosha, ushaka kuvuga urashobora kumanika urutoki ukatubwira ati twoshira ngaha, ubwire gutya tuca tukubona. Aha, ndabona hariho Serge n'uyu wundi muntu yambaye impuzu itukura Samsung. Ni Justin? Oui. Tangura wewe na Karine wari wavuze, haca havuga Serge inyuma yawe. Murakoze duha ijambo. Ku mazina ni sinzi ko munyumva. Yego turakumva. Ni Justin Dushime, nkaba ndi Afrique du Sud. Kwico kintu je nibaze ko twoguma twisunga prix y'ingene hagugwa. Ivyo uvuga ngo duhitemwe hariya na hariya bizoza. Murakoze. Okay. Serge? Jewe ndashikiye yuko twohindura ahantu hagutse kandi hameze neza hatazimvye. Mugabo icyo dutegerezwa kumenya cyane rwose duteza gushira imbere ni ibintu by'imyuzurira. Ibintu by'imyuzurira
uguze ahantu mukaja mugumva ejo ugasanga imyuzura yamaze kuzura ntuze entreprise nivyo ni uguhomba. Donc ikibanza muzobona mwebwe muri ngaho onye bikiba ciza kitarimwo imyuzurira kitazobona guhomba mwakitubwira abantu bashiremo itahe tuheze tupaje ivyo bintu muze muvyitondere vy'imyuzurira bya klima nivyo nashaka kuvuga. Murakoze ego uvuze ikintu ciza cane tubwirizwa kwisunga kuko naho Bujumbura ugiye kuraba mu buterere harazimbutse ugereranije kuraba ngabo tuguma dufise ubwoba bw'iyo myuzurira. Murakoze cane mutama. Angelo bamanitse ku cumviro canje muranyumva ubu ku cumviro canje ibubanza mu Kagwema hameze neza kandi ni kwibarabara hanazimbutse nk'akarero urashobora gusanga hegitari kwibarabara ikiragurwa imiliyoni 4 miliyoni 5 umva ko mambe are apana hegitari are ego bandanye ndiko mvuga mu Kagwema gatoya utubwire Angelo Kagwema hari umuyaga nkuba bo kuwe amatara ari muri Kagwema ya mbere no hari amatara yonyene kandi hariho n'abandi bako baguze amahegitari agera nko 80 bashaka kwaca izine. Sawa Kagwema ngira twobaza no suma agronome asanzwe atwara Kojerko yararimye cyane kibonobono igihanga turashobora kumwisunga nawe nyine arasaya amatungo hariya kariya akamenyereye ngira ngo yodufasha tukanaronka n'ahantu hatari amatati kubera iki gice ca Gihanga Kagwema ko Kagwema ni hirya gato y'igihanga hakunda kuba hari amatati y'amatongo ndabara amatati y'amatongo ugiye kugurayo utaronse amakuru nyezina usanga mu nyuma kibaye ikibazo. Murakoze kuri iyo ntererano yanyu. Hari undi muntu afise ikindi kintu yovuga kuri ibyo? Okay atawuhari nashaka mperero umwanya kugura umuntu n'abandi yoba afise ikintu umva tutavuze mugabo avuga umuntu avuga ati kino kintu umuntu avuga ati kino kintu mu byavuzwe byose ntaco numvise kandi ari inkoramutima ndifuza yuko no kivuga ari gikosorwa kigakosorwa ari igishimangirwa kigashimangirwa. Mbonye uwitwa Sadoka amanitse bamanitse urutoke na Angelo waje kuvuga reka catangura Sadoka. Sadoka ansikuti teknokae Sadoka bakugururiye vuga tugumva okay Sadoka bikigoranye gato kubw'umwanya Angelo banze uvuge. Ego murakoze hama jewe ubujanye n'ikibonobono nta kintu na kimwe gushaka kino saha ngayo ahubwo gusa hari ikintu c'iciyumviro gitoya c'umuntu nyene mutoya nyene nakipfuza gushikiriza. Urabona ikibonobono ni igiterwa kirimwo gifise ibintu vyinshi n'amakungu aragihurumbira. Rero nari niyumviriye ati mbega
nk'urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikibonobono nta kuntu mwoshiraho umugwi w'abahinga umugwi w'abahinga maze uwo mugwi ukaba ujejwe kugira ubushakashatsi bw'ibindi bintu vyinshi vyova mu kibonobono ku buryo dushobora guhingura ibintu bitari bike tukamenya miga abo bayagura amavuta y'ikibonobono bayakora nk'ibiki twebwe ntavyo twakora ngaha mu gihugu c'u Burundi maze bigafasha ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse tukabigurisha no hanze mu makungu mu karere ku buryo bishobora gufasha na narirya ekonomi y'igihugu isa n'iri hasi maze ikazamuka cyane cyumva nagize murakoze wari Angelo ni Angelo aje kuvuga egome ku bijyanye n'umugwi w'abahinga wiga ibiva mu kibonobono bindi ntiharagera ahubwo umugwi w'abahinga ugiye gushyirwaho vuba ni ushobora kurima ikibonobono nawe si ubundi tuzorondera muri twebwe abagoronome tubahuze nabo muri izabo bari banyemereye ko bashobora gutangura gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'uburimyi bw'ikibonobono baca basaba ati uzocumpa abantu muzoce muduha abantu b'iwanyu bajane n'ab'iwacu batangure bakore ivyigwa vyimbitse ku bijyanye n'uburimyi bw'ikibonobono ingene bwokurikizwa ico rero nibaza ko kiri mu byo dutegekanya vuba gukora ariko tukiriko turahambana kugira ngo haboneke imbuto bwa mbere zikwira bifuza kuja kuza hariho umuntu yamanitse nakwishuye kubera ubu ntitwoja kwiga kurondera umugwi w'abantu biga ibintu tutararonka ibintu tutarahingura hariho umuntu yitwa Richard yamanitse ukuboko nanje ndasuye kubaha mwiriwe ni kuvuga ko ikintu nagomba kubaza ko gato ni ikintu kivuga ku bijyanye n'uburiri urabona ko hano turakeneye cyane ikibonobono turagikeneye cyane rero tumaze kugikenera jena ariko ndiyumvira mbega nta kuntu hojaho mukagira imigwi buri mu ntara mukaraba mugashiraho imigwi y'abantu bakaja hamwe mu kurima mukabahereza imbuto bakarima bakarondera amatongo yagutse babakota cyangwa bateranya ayabo bakarima mukabahereza intuze ya imbuto bakarima kugira turabe ko mu minsi iza tuzoba dufise ikibonobono cinshi kigwiriye murakoze reka ndakwishure abo bantu uvuga sabandi tuzokereya narya amakoperative yacu agize urunani nk'ubu dufate kibonobono Ruyigi kibonobono Kirundo abo rero nibo dushobora guha imbuto no kuronderera amatongo hirya y'ejo mu bushikiranganji barampamagaye bambwira yuko ikijanye n'amatongo ego twakubonye wewe Salvatore ukuboko twakubonye utavuga ijambo na Sadoke acakurikira Sadoke yitegure rero abo abitwa ko bazorima tugaha imbuto n'abari mu mametropole ajya amakoperative yacu nibo nabo nyene hagati muri bo ejo twarakoze inama ngaha muri komite executive twifuza kurungika abantu 5 muri twebwe bazozunguruka mu mametropole yose bagende bakorane inama n'abajejwe n'abajya 11 bagiye baratorwa baserukira koperative iyo ari yo yose hariho nivyo amaraporo d'evaluation hariho n'ibindi bazoba bagiye kuvugana mugabo hazoba hariho no kugira ico koperative iyo ari yo yose yiyemeje izovaho yiyemeje ati twebwe muri uno mwaka w'irima tuzerekana
are zibiri hegitari zibiri tugiye kurima nka koperative. Iyo rero azoba ari organisation interne yabo, abo rero batweretse ati dukeneye kurima ahangana gutya, bwana Richard nibo rero tuzoheza duhe imbuto, kumbure tubahe n'ifumbire, twongere tubahe n'amatongo mugabo ari koperative, umva tuzoyifinansa inaskoki urunani izofinansa koperative uburyo bwo kurima iyo mirima bazoba batweretse. Mugabo ibijanye no kuyikurikirana nibo bazoyikurikirana, kandi nabo nyene hariho igice gitoya c'inguvu bazerekana, hama natwe naho tubasahirize kuri ivyo. Uko niko nokwishura. Ubutanyuzwe neza arashobora kwandika. Sadoke ataravuga, ndabona umuntu yavuze ngo umugambi yitwa Jedone, ndayigarukiye bwana yigarukiye uri ku murongo ndakubona wambaye n'ijire mu gahe kibonobo, yavuze ati umugambi ni gwizwe mu Skoki kuko n'urunani rw'abantu benshi, abo bikora b'incabwenge bariho bazobitunganya. Ego sawa. Hariho wa wundi wa Samsung nyene yari yavuze ubwa mbere, yavuze ngo ku cerekeye ikibonobono c'icimeza usanga ari gitoyi ugereranije n'ico muduhimiriza gutera. Nibaza ko ivyo vyemeza mutovyakira, mudutomorere. Ubu turiko turakora amavuta, ibi vyemeza turavyakira. Birya vyemeza turavyakira kugira dukoremwo amavuta, kuko aragurwa rwose. Aha mubona ibi vyuma twambaye bahaa, turafise n'ibindi biriko birakwegamo amasanamu yanyu. Aha turiko turakorera ibi vyose aya n'amahera, ni kubera amavuta tudandaza. Urabona ko n'intebe yicayeko izunguruka. Ntihave bibaza ngo ni irya mitahe duca tubanza kuguramwo ibi, iyo tudandaje amavuta vy'ukuri arafasha. Rero mugabo ntitwokwihutira kudandaza amavuta ngo tureke kugwiza umwimbu, ahubwo birya rero vy'icimeza turabigura kurya nyene kugira tuje kubikoramwo amavuta. Ibi bindi navyo tubahimiriza ko nivyo duca tugwiza tukaja kurima kugira ngo tunyarutse. Rero Sadoke turaguhaye umunota umwe, vuga ko n'abandi bako baranyarutse. Sawa, muranyumva? Ego. Okay, jewe ahantu nagomba gusa kugaruka na ahantu hatoyi, sino twamwanya muremure ku kijanye na n'irya wavuga yo gukorerako. Je nabona yuko imbere ko twakwihutira cyane gukorera ku masi canke kugura amasi hafi, novuga twita hafi canke hashaka ari mu matati canke hazimvye, ko twofuma turagura ahantu hazimbutse hagutse. Ni kimwe mu bishobora kudufasha kuronka ahantu ha espace niniya kandi dushobora kumira ibirimwa byinshi, kuko nimba iyo are imwe yaho igihanga igura miliyoni 4, kwasanga are naho yaruguru gatoyi igurwa miliyoni 2. Umva yuko yako twagura are imwe cyo tugura are 2, nuko ndavyumvagira amahoro. Sawa, murakoze. Hariho uwitwa Salvatore nawe yamanitse ukuboko mugabo, hariho uwanditse avuge ngo gira amagroupe chaque continent kugira diaspora aho bari hose bazi baravugana, niho igikorwa vyihuta. Iki ndaza kukibaha mwebwe n'aba diaspora mugire ico mukivuzeko. Urabona nk'ubu ndavye aba diaspora mwatwitavye, ndavye umwidondoro mwagize, n'abari ku mugabane wa Buraya co kimwe n'abari mu bihugu vya Afrika. Rero nabonye umwe yavanye yarazi Mungani Faustin, none yarazi ko mungana uko. Mbere nka mwese mbona ngaha mwe muri bashasha sinari ndabazi. Hariho abandi abari muri Canada umugwi munini, hariho abari muri USA umugwi munini,
hariho n'abari muri Australia umugwi munini sinababonye, kandi n'abari mu bihugu by'Abarabu muri Aziya kenshi ndabona n'abanyana ntibaje. Tuzoca dupanga rero amasaha hama turabe, urabona nk'ubu nk'aba bantu nk'iburaya mutore representa nk'uyu w'i Madrid canke Faustin abatwara kibonobono Europe, hanyuma abandi kibonobono Australia hariho abitwa ba Emmanuel, hariya za Canada hariho abitwa ba Rui, hanyuma za Amerika hariho abitwa ba Albert. Kumbure ngira ngo tuza turumviriza ivyiyumviro vyanyu, ari n'umugambi twiyumviriye nakare, mwebwe n'ubundi mutadushigikiye jambo ca Faustin ngo tuzorondera mu diaspora yahezagiwe naho yoba ari Faustin nyene. Faustin ngira yapfuye ko ngira nariko aranyumva kugira ngo aze aradufasha. Rero iki ndakigarukana iwanyu nimwe muza kukijija, hanyuma ubu mbere Faustin mbona yanditse muri message yavuze ngo mu bisanzwe inama ya diaspora iba ikenewe, kuko urabona nk'ubu Australia na Canada benshi ngira ngo yanditse barajyana, nimba bikunda ahubwo iyo abaho baye groupe ya diaspora. Groupe ya diaspora Faustin yarabayeho mu ntango, mugabo ikibamwo abantu bafise esprit ya capitalisme, bashaka ko bazana amahera yabo umva bari bafise esprit ya capitalisme, reka ndabivuge gutyo. Rero tugiye kwerekeza ku musozo. Reka ngabo Salvatore abandanya amanika dusubire tumuhe umwanya. Murakoze cyane. Jewe rero ikintu nagomba gushikiriza, urabona mu bisanzwe dufite amakoperative 10 wavuze kumengo ni 17 ariko ntimurakora ibiharuro by'abanywanyi mufite muri koperative runaka muvuge ati muri koperative iyi harimo abanywanyi abo, muri koperative iyi harimo abanywanyi aba, kuko mu bisanzwe bituma ndabivuze uko twebwe dukeneye ikibonobono cishi gose. Ico kibonobono cishi gikenewe, ugasanga muri koperative dufate nk'iy'Ingozi ivize nk'abanywanyi nk'amajana 3 amajana 2, abo nabo cya kinobono cishi dukeneye ntikizoboneka muri bo. Twajya mu Kirundo tugasanga nuko, twajya n'ahandi tugasanga nuko bimeze. Jewe rero niko ndiyumvira gutya, kubera abantu b'abarundi twagize ibibazo byo guhahamurwa n'ibintu by'abantu bagiye bariba abanyagihugu. Nico gituma ubona uhamagara abantu ntibabyumve kandi babishaka, barashaka gutera imbere mugabo barabuze ukungene baza barizera abantu. Rero jewe ndiko ndibatse none ko dukeneye ikibonobono cyinshi n'amahanga yose akirondera tukakibura, ntihokorwa ikintu kuko abanyagihugu benshi n'abatagira uwo mutahe basi bahabwa uburenganzira bwo kurima ikibonobono,
hanyuma hageze kugishora umuntu ukamubwira ati uzoshora byiza mugabo uce wiyandikira umunywanyi kuko urabona mu bisanzwe inyungu nyinshi tuzifise mu kibonobono mugabo abakirima nabo urabona dufise bakeya twebwe naho hagize kugera ku gihe kuko tugura amatongo ngo twirimire turima bike kuko ntitwongana n'abanyagihugu b'igihugu cyose jewe nk'ubu nkavuga nti nkanjye ndetse batora bijya byo kuvuga ngo ntangire imitaha abantu ngaca mvuga nti basingira mfate nk'ibihumbi 50 gufata ngende nko ku mutumbi wacu ndabagurira ikibonobono ndabahe barime ndetse umuntu abafasha mugabo hageze gushora ndababwiye muzoshora ariko mwamaze kuba abanywanyi kuko nuba nguma nigisha bamwe baragenda bakiyandikisha mugabo abandi ugasanga bagenda baratega ibirenge turakenye tugize gute tugize iki narico kintu mu kivuga kwiki kugira turonke ikibonobono cy'igihugu cose atari umuntu umwe kwiwe hakumwe ni nk'utuntu dukeya dukenewe tuvuga ati barinye byinshi ntitworonka isoko yabo ico nico cimbiro nari mfise ikindi gitoya ndenze ko mu mbare ntimbuge mvuze byinshi ico kintu cyo kugura iparasera mu gice ca Bujumbura ntukibaze twebwe kuko twebwe turi kure ntitubizi ntitunahazi hariho wogura ugasanga ni muri ca gice c'imyuzure hariho wogura ugasanga harimo izo ngorane harimo naho wogura ugasanga harazimbutse mugabo kugira uzubona ibarabara rishika abantu kw'iryo hinguriro kibaye ikibazo kitoroshe ivyo byose ubyumve hakaba n'ukuntu wosanga nahaguze no kugira hashika umuyaga nkuba zoba ingorane ivyo byose ubyumve kuko buye mu kugura ahantu uzokorera ubanza kurabe ko ivyo uzokora ibikoresho uzokoresha byose bishoboka kuhashika ico kintu kumve ikindi gatoya nsabye imbabazi mu mbare ntimuvuge byinshi kuko hariho akajambo navuze kare muca muvuga unyishura ariko ntiwanyishuye nkuko nari nabivuze navuze nti ibintu byo kugira dukore ibintu byuye ntibiragoye urabona nk'ubu uravuga ibijyanye no kugura no kurima kibonobono no kugihingura no guhingura amavuta no kugura amatongo n'ibindi sinavuze biriya by'imiceri wavuze navuze ntiduhere ku kintu kimwe cyihutirwa nimba amasabune dukorokere kuri ico kintu hanyuma ikibonobono umwanya mu mwaka bagira barime duce dukurikiza kikigira kabiri nimba ritongo dukurikize mugabo bibi ibintu bike ntibibe byinshi ngo bihabwe biremera abanywanyi naburyo ubona abanywanyi nyene bamwe batabyumva neza abandi kandi bafise ubushobozi buke murakoze okay murakoze ndatahuye mu bisanzwe bwana Salvatore yego urumva urana ibintu byo gukora imigambi ni shene ndende kimwe gikwega ikindi harimo ikintu utagicinyoye nanjye usanga ibyo uriko urakora atari byo nk'ubu biragoye kuvuga ngo uzomba ukore wubake inganda atatongo ufise atatongo ufise cyangwa urashobora kureka kugura itongo mugabo ukaja gupanga ejo ukazosanga amahera yose wahereje mu gupanga kandi bari kugura itongo rero uretse ko ngira ngo tutabyumva kumwe twese bisanzwe turi abantu benshi ku buryo kandi ajya amahera yo kugura itongo none ibi ubona umenga turavangitiranya amaruka wumva iki maruka wumva iki niga mitahe nyene twebwe tugumiza tuvuga ati ubu bishoboye niyongereze umutahe ukasanga rero amahera tuyajanye muri iki ngabo kandi hari n'igihe cyo kuvuga ati aha tutaguze imashini isya ikibonobono nta ruhusha rwa BBN tuzoronka n'ubundi nitwagura ibintu ngo tuzohingure tutabanje kwemera yuko tutabanje kubona yuko leta ivyemera ko ivyo bintu bihingurirwa mu Burundi urashaka kwibaza nk'ubu wafashe nk'umuriyaridi 10 ukazishora mu burimi ukubaka amahangare ukubaka amasitoke y'ivyo wimbuye hagera kubihingura ukazavuga ngo ntivyemewe rero ni vyiza yuko twofata niburi miliyoni 20 tubanze turondera uruhusha d'abord ntihagere ruzumva turaguze mashine kandi ntiwibuke ntibibagire yuko n'izo mashine tuzigura mu ntumbero kugira ngo twereke abantu
yuko ibyo turiko turavuga bishoboka, hama muri uko kubereka ko bishoboka bagaheza bakaza. Rero kubera ko umwanya ugiye ntaco ntitwobivuga ngo tubimare, reka Edric wari wamanitse gira icyo uvuze hama tuce dukurikira. Edric Katongo Edric aranyumva? Okay, Edric nimba unyumva bandanije nishura Salvatore, abantu kubaha barime atari abanywanyi naho nyene womengo yego nta na kimwe ubishoboye nta kibazo kabisa, mugabo naho nyene turibaza none ingufu zo kurima kumenga nizo nyinshi zigusumba 12,000 twaka kugira ngo umuntu abe umunywanyi. Edric nimba utwumva, Katongo wari wamanitse abakozi n'abakiriho ku kintu cy'unuze cyo kugura ahantu nk'uko abandi bamwe kuko nyine urabwa aho nyine muba mubona ko hameze neza mu bwo nyine muherereye aho mu gace nk'uko abandi bamwishyikiriza hazimbutse kandi hameze neza. Ikindi cyo gifatanye n'icyo nyine burya no kugura ahantu ugasanga hariyaguye cyane n'ibyo byiza kuko uraharima kandi ubwoko bw'intuze wa koperative bw'urunani ukarimwa hakavaho ikibonobono kandi zogaruka guhingurwamo nyine amavuta n'ibindi, kuko iyo mufise aho murima urunani rufise aho rurima usanga hameze neza, kuko urabira n'ahandi mu gihe kugira ngo hakomere cyane si uko abanyagihugu usanga bararima mugari abanywanyi bararima, ariko hakaba hariho n'uruganda nabwo aho usanga rurima hagutse kandi hameze neza. Rero nico tuko turagikorera ko cyane bizofasha na rwose kugira ngo uruganda rukomeye rwose, kuko umuntu ariko ararima hiwiwe arashobora kuharima umwaka ukurikira azibona arubuyemo n'ibindi bintu bishobora kuba bimuzanira inyungu gusumvya kijya. Rero mugabo mu gihe ari urunani ruba rumeze neza rufise naho turima hagutse kandi neza, ikintu usanga umuntu ariko araharima kandi hama avuga ati naho ibihe byose. Rero tuko turibanda ku bivyo byose tuzi turibanda no kintu cyo kugura ahantu uvuga ati hariyaguye. Muri twebwe nyene abadiaspora nitwe turaba tukavuga ati twongerereze kandi twongereze dukore bifadika kugira ngo tugura hariyaguye. Aho haba hagutse rero niho bice bisanga hateye n'ahazana n'intererano y'iki yaho umuntu uzosanga urunani ruramvye kandi rugakomera rwose mu buryo urimye wimbura aha abaraho runani ataraho umuntu umwe, kuko umuntu wahindura umwanya ku mwanya arashobora kuba ariko araharima ukazibona nk'umushinga ntaritabye Imana, mugabo usanga umuryango usigaye ukasha bisanga ati reka tukureho ibi dushyireho ibindi. Rero twokwibanda aho nazi cyane cyane ko tuza turagura hagutse cyane kugira ngo tugere nk'aho turima no mu myaka iza urunani ruzobe ruhari kuvuga ati rurifashe rwo nyene kakarako nagumashishe mu murakoze turabashimiye, numva amenga itabuke twabivutse tugiye kurangiriza hano ino nama yacu, kandi turashimiye abitavye mwese, kandi muri make ibice 70% canke 80% inama yagenze neza kuko twumvikanye umuntu yaronse akanya ko kuvuga. Shimire rero mwese mwatwitavye, shimire Desire Konate umuhinga yadufashije mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe ariko adufasha kugira ngo ano majwi abashikire n'ano masanamu dushobore kubonana. Hariho abantu mbonye ubwa mbere abari Espagne, abari hariya South Africa, abari eka i Burayi, mwese ndabashimiye. Hanyuma namwe rero nk'abadiaspora ngomba ngene ndabatekereye akantu kamwe nipfuza ko namwe muzonyishura tutaratorera umuti, bisaba ko twumvikanako. Nshaka kubabaza mbega iciyumviro c'uko munyumve neza, iciyumviro c'uko twubaka mu Rugigi ihinguriro rinini ry'amasabune
mwoba mugishigikiye, namba mugishigikiye ni ubuhe buryo bwiza mubona twokoresha mu kwegeranya amafaranga yo kubaka mu Ruyigi? Reka nsubiremo ako kabazo kira muntu wese azokishure. Mbega iciyumviro c'uko twubaka ihinguriro ry'amasabune ya omo, amasabune umva savon poudre, savon liquide, savon solide, zaba izo gukoresha n'izo koga, kuko muri izo bwoko bune bwose bw'amasabune mvuze twebwe dukoramwo bumwe, naho nyene kuri quantité idashemeye kandi mu kibanza kitari cacu, kandi dukoresheje amaboko. Ubu rero tugomba gukoresha amamashini, uruganda runini rw'abantu b'urunani vy'ukuri. Mbega ico ciyumviro muba mugishigikiye? Namba mugishigikiye ni ubuhe buryo bwo gukorekta amafaranga azokoreshwa muri ivyo bikorwa mubona twokoresha? Murakoze, Imana ibahezagire.